Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari umwanya tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kuba biriko biravugwa mu bisata nka politike, hagati y'akazi na muntu ndetse n'imigenderanire n'ayandi makungu. Murano makuru ni vyinshi tuza kugaruka ko cyane birabana n'ibihugu vyo myoba igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ubundi muri politike harabera ibikorwa bikomeye bene vyo bagaca bagerageza kurondera ibindi bikorwa biza gusamaza kugira abantu benshi ntibamenye bimwe vyagizwe ibanga. Mu minsi iheze hari kugenekerezo ya 2025 ndamukiza uyu mwaka wa 2026 muri leta zunze ubumwe za Amerika harabaye ibintu bidasanzwe aho umusore yitwa Cole Thomas yarashiye mu kibanza cyari cicayemwe umukuru w'igihugu ca Amerika Donald Trump. Inkuru zatanzwe n'ibinyamakuru vyegereye ubutegetsi zavuze ko umusore yashatse kugandagura Trump. Ariko icyatangaje benshi nukungene uwo musore yo barashoboye kwinjiza ikigwanisho gushikaho yarasiye mu gihe bizwi ko haba hari abacunze umutekano bakomeye cyane kandi bafise ivyuma karuhariwe mu gusaka ibigwanisho. Inkuru zatanzwe n'abahinga muri politike ya Amerika bavuze ko umukenyero umaze gukoreshwa n'abakuru b'ico gihugu benshi cyane yo bashaka kwibagiza inkuru runaka ibiriko iravugwa igamije gucafuza amazina yabo canke izina ry'igihugu. Ayo makuru yavuze ko abantuzi ba Trump bamuhanuye gukoresha uwo mukenyero kugira inkuru iza kwibagiza gati ibimaramare uwo mutegetsi yari amaze kujamwe bivanye n'intambara Amerika na Israel barimwo bahanganye n'igihugu ca Iran. Murantunge muri no nkuru niho muza kumviriza imwe mu mekenyero abanyepolitike batandukanye ndetse kandi aho tuza kugaruka ku migenderanire y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ingingo zose Donald Trump yari amaze gufata zasa nizabaye imfagusa kuko atanimwe yakurikijwe, bikiyongera koko n'ibindi bihugu vyanse kumwumvira mu kumufasha urwo rugamba, akabatera ubwoba ko ingingo azofata navyo bikaba imfagusa. Ku buhangange bwa Amerika ibi ni ishusho ribi kuko banka cyane ko igihugu cyabo gitakaza ijunja kugira ntihagire uhava acoboka kuko gisanzwe gifisa abakeba benshi mu bindi bihugu rutura bipfuza irya ntebe y'ubudahangagwa ku isi. Inkuru zavuze kurya musore Cole Thomas aba yateguwe yemera amafaranga menshi cyane umuryango wiwe n'ibisanira bakemererwa uburusho budasanzwe mu mibereho yabo kugira uwahisemwo arinde yemere kwitanga. Yagiye koko icyakiremere nka kirya cyo gushaka kwica umukuru w'igihugu wa Amerika. Si mu bihugu bikomeye gusa haberayo iyo mekenyuro yo gusamaza no mu bihugu vya Afrika bimwe haraberayo ikarata nk'izo. Mu Burundi haramaze kuvugwa ko abategetsi b'igihugu bahora baje muri Tanzania kwakira amategeko amwe. Ibi vyaravuzwe cyane ku ntwaro y'umugambwe CNDD-FDD kuko ababivuga bisunga ko Tanzania ariyo yafashije uwo mugambwe ukiri umuhari. Ariko akabazo umuntu ace yibaza ni inyungu abategetsi ba Tanzania bo bakura mu kwivanga mu bibazo vya politike y'u Burundi kuko nta na kimwe Burundi bufise Tanzania yokenera. Ngo kwihweza neza umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan ntiyokwemeza ko ari we yoba aha amategeko abategetsi b'u Burundi. Umuti rero ukuri nukuhe? Abategetsi b'u Burundi yabagiye muri Tanzania barerekana amashusho ko babonanye n'abategetsi b'ico gihugu canke bo mugambwe Chama cha Mapinduzi. Ariko iruhande y'ivyo hari abandi bantu babonana mwibanga ntangere kandi b'abarundi bafise ububasha bwo gufata ingingo abategetsi bakazikurikiza nkuko vyamye bivugwa. Hari inkuru zavuzwe kenshi zirasubirwamwo kenshi kugira zitsindagirwe mu mitwe ihuha. Izo nazo zavuga ko hari abahambaye muri Tanzania muri CNDD FDD Tanzania yahemukira batanga baragirirwa nabi. Ababona kure ngo baciye batahura ko ari ibintu bizoza birabera muri Tanzania mwibanga bene vyo batifuza ko bihabwa ishusho nyayo kuko benshi bazoba barumvishijwe ko banaka batakibaho. Vyavuzwe ko muri Tanzania ariho havu ingingo yategeka abo bategetsi runaka bapfungwa. Arongera kandi havu ingingo yuko abategetsi nyere bapfungurwa. Ngari ko barondira isano riri hagati y'abapfunzwe bakongera bagapfungurwa na Tanzania nturitore. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yabonetse mu gihugu ca Tanzania ku w'Imana uheze. Nubu bamwe nabandi baracagerageza guhuza ivyo babinyegeje muri urwo rugendo mu gihugu bari bibaza ko ari Somambike wo Burundi na CNDD-FDD gusa. Nkuko twabivuze mu nkuru yaciye ngaha nta kibazo na kimwe kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda.
nayo abayikurikirana mu ishusho ry'ingorane bakavyemera ngo na bamwe bakurikirana inkinamico ninde canke umubanyi niwe muryango, maze muri ivyo bikino havugwamwo amajambo ateye agahinda, bamwe bagikurikirana bagafatwa n'ibigumbagumba bagakurura amosozi bibagiye ko ari ibikino. Ngabo Evariste Ndayishimiye aheruka kuja kuraba muri Tanzania niba Paul Kagame yagiye kurabayo kubw'integuro ziri imbere mu minsi ya vuba, ngo kuva kera CNDD-FDD kiri ku rugamba. Paul Kagame yarazi neza ko abatwara umuhara atari barya ngo bicaye ku isonga, ngo n'ubu rero arazi ko abenshi bibaza ko igihugu gitwarira atariho gitwarirwa. Muri ntumbero Paul Kagame ngo yagiye muri Tanzania, Ndayishimiye nawe aja muri Gabo kugira amaso menshi amukurikire, bene yo ntibagume bahanze biriko bibera muri Tanzania bahave bibaza vyinshi bibarengeye. Ngo mu rukino nkuru rero rw'ubugu rw'iminamutwe urasatura gusa, bene vyo bagatahura abahwebuza ukirinda kubaha ibibavisha imyuna. Haragize kandi bivugwa inkuru zijanye no kutumvikana hagati y'u Burundi n'u Rwanda, bigashimangirwa no guterana amajambo kwa makurango hagati y'abategetsi bamwe b'ivyo bihugu bibiri. Ariko kuri nyako ngo nuko nta ngorane nimwe iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, cane cane kuri ubu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Ku butegetsi bwa Nkurunziza niho habaye icuka kibi, ariko naho nyene bitavuye ku Rwanda ahubwo bivuye kuri Nkurunziza. Imvo y'ico cuka kibi nuko Paul Kagame arongoye u Rwanda yatumwe n'amakungu gwanura Nkurunziza kugira ntiyitoreze ikiringo ca gatatu, kuko babona umengo barahuza cane. Nkurunziza mubaza igituma bamuhanura kandi we nawe ivyo biringo abirenza. Ngo Kagame yishiye Nkurunziza ko ivyo kuguma ku butegetsi kwe bifise insiguro zikomeye mu Rwanda no ku Banyarwanda kandi bifitiye akamaro gakomeye amakungu. Ngari kabwira Nkurunziza ko wewe abarundi batifuza ko yitoza ubwa gatatu, nikemenyamenya ariko abo mu mugambwe we CNDD-FDD banse kibwirizwa shingiro rihinduka, bongera kandi baramwiyamiriza ku mugaragaro. Yongera kandi aramuburira ko niyitoza ubwa gatatu akaba imyerekano ubutare bw'amakungu bukuwe muri Kongo bwahora bucishwa mu Burundi buzoca buhindurirwa inzira. Ico gihe kuko ataco azoba kimariye amakungu ngo azoca afatirwa ibihano bikomeye igihugu kije mu ngorane zidasanzwe. Bimaze kuba Nkurunziza kisanga mu ngorane zo kubura amafaranga yahora akura mu mfashanyo z'amakungu, hari abamuhanuye kwegera abategetsi b'umuhari FDL rurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kugira bamuronse amafaranga mva makungu hamwe n'ubutare kugira ubuzima bw'igihugu bubandanye. Nawe yemera kubagurira ibigwanisho mu makungu ku izina ry'u Burundi. Yongera kandi abaha inzira yo gutera u Rwanda baciye mu ntara y'Ibitoke hano rubibe n'u Rwanda, kuko imbibe Kongo ihana n'u Rwanda zari zicunzwe cyane. Vya bindi ngo abatereye amagara hejuru umwe wese arasamaye. Nkurunziza yasamye yiwe areka y'u Rwanda ngo aseseke. Nariko kubera abagabo bamye kandi bama bagavye kugira amasezerano ari hagati ya FPR Inkotanyi na CNDD-FDD ntaho nyangwe, barakoze ibishoboka vyose imigambi mibisha bamwe mu bategetsi b'u Burundi bategurira u Rwanda ntiyaja mu ngiro. Mbere aho vyabaye ngombwa ko uwanse gwanurwa baramuvugutiye agasabiko. Inyuma y'urupfu rwa Nkurunziza, Ndayishimiye yihutiye kunagura umubano w'u Burundi n'u Rwanda. Wari watosekajwe na Nkurunziza nkuko abamushize ku butegetsi bari babimutegetse. Mugabo haciye haduka ikindi kibazo gikomeye. Mu nteguro zijanye n'ingene impinduka zitegekanywa mu Burundi, hari ibihugu bitatu vya Afrika bigenzi vy'u Burundi kandi vyari bigenzi vy'u Rwanda vyavuye bicanamwe n'u Rwanda bapfuye bimwe ngo mu butare buva muri Kongo. Intandaro y'ico cuka kibi ngo nuko perezida w'igihugu cy'u Rwanda yakoresheje ubwenge buhanitse agabanya cyane ibice kwijana yahora akura ku butare bw'amakungu bucishijwe mu Rwanda, ku buryo amakungu asigara abona ko inzira ibereye yo gushishamwe ubwo butare ari u Rwanda, kuko mu bindi bihugu abategetsi baho batora ko uburyo bwinshi. Vyabaye nka bimwe rero vy'umudandaza agabanya ibiciro kugira abakiriya bahora baje kugurira ahandi bimukiriwe, maze agacaronka ya nyungu yose kandi abandi bahora baronka. Amakungu rero ngo yaciye ahindukiza bwa butare bwose bwahora bucishwa muri vya bihugu bitatu busigara bucishwa mu Rwanda. Ni ukuvuga ko ugutona kwa vya bihugu bitatu mu makungu kwaciye kwimukira mu Rwanda. Amakungu mu gushimira igihugu cy'u Rwanda yafashe ingingo k'amanama makomeye ku isi yahora abera muri vya bihugu bitatu vya Afrika yimugwa akazoza arakorerwa mu Rwanda, cyo kimwe n'inkino zimwe mpuzamakungu. Ni ukuvuga ko za nyungu zose igihugu cy'u Rwanda cyaheba kuri bwa butare cyaciye kizironka mu kwakira ivyo bikorwa mpuzamakungu.
kuko batari babizi iyo amakungu yemeye kuza gukorera mu gihugu iwawe bene izo nama mpuzamakungu zikomeye canke wewe ka mukuru w'igihugu ugatumirwa muri izo ntama iyo zabereye mu bihugu rutura ku isi, aba ari ikimenyetso gikomeye beretse abahambaye ku isi ko wewe umukuru w'igihugu n'igihugu cawe mwadugijwe icubahiro ku isi. Ivyo bihugu bitatu twavuze nivyo vyahoze bikuriye u Rwanda mu vyubahiro ku isi. Mbere abakuru bavyo nibo bafashe kandi ukuboko zimwe mu ndongozi z'u Rwanda mu kubasabira kwakirwa neza mu makungu. Uko gutakaza ibibanza vy'iteka rero hamwe no gutakaza icizere mu maso y'amakungu maze vyose bikimukira ku Rwanda vyatumye haduka icuka kibi cane hagati y'ivyo bihugu vyahoze ari Somambike w'u Rwanda. Kubw'iryo shari rero n'inzigo ivyo bihugu vyaciye bica kuri Felix Tshisekedi ka mukuru w'igihugu ca Kongo ahaguruke yamiriza u Rwanda kadakeneye ko ruhonyora ku butaka bw'igihugu ciwe kugira vya bihugu bice bimufasha kurutuza muri Kongo bitwaje ko Kongo itarukeneye. Ivyo bihugu vyifuza ko u Rwanda rukugwa muri Kongo burundu kugira rutakaza amasoko rukuramwo ubukomezi. U Rwanda ngo ruramutse rukugwa muri Kongo rwaba rutakaje inyungu bwite rwakura zituma rwiyubaka ubwago kandi amakungu yoca asubira guhindura inzira cishamwe bwa butare bigatuma cacicara u Rwanda rwari rumaze gushika ko rugitakaza. Abategetsi bavyo bihugu bitatu baciye batuma ko abagabo barongoye system hari nabo bategekanya guhindura ibintu mu Burundi, babasaba guhitamwo hagati yo kugumana n'u Rwanda bakavangura n'ivyo bihugu canke kuvana n'u Rwanda bakagumana n'ivyo bihugu kugira bazobafashe ivyo babemereye ku Burundi. Abo bagabo rero bamaze kubona ko urukino rwifashe baciye banyaragasa baja mu gihugu c'u Rwanda gusigurira indongo zacu ko ibintu bimeze. Nibwo babasavye kubafasha gukina inkinamico ngo yukuvavanura kugira ngo ivyo bakeneye kuri vya bihugu bikunde, nayo bo bazoguma bakorana mwibanga. Ngo nico gituma ari abagabo barongoye system badakunda ko bivugirwa hejuru ko bagifitaniye imigenderanire idasanzwe n'u Rwanda kuko bizwi ko bavanguye. Iyo myumvikana iheze ivyo bihangange vyategetse Ndayishimiye gusubira kugara imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda nk'ikimenyetso ko bavavanuye. Urundi bumaze kwerekana ko buvavanuye n'u Rwanda mu kugara imbibe vyari bisiguye ko bugiye ku ruhande rw'abadahuza n'u Rwanda. Ivyo nyene vyari bisiguye ko Uburundi buca bufashanye nabo badahuza n'u Rwanda mu bikorwa vyose barimwo harimo n'ivya gisirikare. Nico gituma Tshisekedi ngo yaciye aza mu Burundi gusaba Ndayishimiye kumufata mu mugongo we na vya bindi bihugu bitatu mu rugamba arimo rwo gutuza u Rwanda muri Kongo. Aho rero ico benshi bomenya nuko atari Uburundi gusa bwavanguye n'u Rwanda kubw'ico kibazo ca Kongo. Hari ibindi bihugu ataco vyapfa n'u Rwanda ariko kubera vyahitishijwemwo bigasanga u Rwanda atanyungu zihambaye bari basangiye ariko inyungu zikomeye baziziga muri Kongo no muri vya bihugu bitatu nabo bisanze bemeye kuja mu ntambara bagwanya u Rwanda. Ariko uko kuvangura n'u Rwanda mu gusamaza amaso ya bamwe nizo zatumye u Rwanda rukomera kuko ako karenganyo rwagiriwe katumye hari ibihugu bica birushigikira mwibanga cane mukuru w'amakuru ajanye n'urubuga rw'intambara muri Kongo. Abategetsi b'u Burundi mu kuvuga ko buga imbibe ziduhuza n'u Rwanda kubera ico gihugu chance kubaha bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza, niyo mvugo basanze yotahugwa neza mu Barundi kuko yari isanzwe ariyo ikoreshwa na Nkurunziza. Ngo ntabashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza numwe ariko araronderwa n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye kuko abategetsi nka bose baramuswa Burundi uwo munsi uhereye kuri Ndayishimiye ubwibone bari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza nubwo bose batagiye habona kubw'imvo z'ibiharo vya politike. N'ikimenyetso nuko vya bihangange vyose bifise ipete rya General bateye imikono ku rwandiko rwemiriza ikiringo ca gatatu. Eka n'abari mu nzego z'igihugu zitandukanye bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD no barateye imikono ku rwandiko rwemiriza ikiringo ca gatatu. Urwandiko rwazungurutse igihugu cose kandi bamwe muri bo baracari mu mabanga y'igihugu n'umugambwe. Nanone kandi abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nkurunziza ntibari mu Rwanda gusa, hari ibindi bihugu bibahaye indaro ariko vyo ntivyigera bivugwa. U Rwanda nirwo rugumizwa mu kanwa kubera hari ivyo ruzinanyemo n'abatwara Burundi. Bivanye rero n'imitwe mito bamwe mu Barundi bafise itoshobora ngo kwakira uburemere bwa politike y'ukuri kugira imitwe yabo ntiyage bisabwa ko barondererwa inkuru zisharuye babuganiza zihuye n'imitwe yabo. Igihugu kugira gitera ikindi bica mu nzira zihambaye kuko intambara igira ingaruka zikomeye kuri ivyo bihugu bishamiranye no kubabanyi bavyo. Akarorero nta utakabona kubiriko biraba mu karere k'Abarabu. Ngo kire noneho bwa Burundi canke u Rwanda nta hoteli buye aho yateretse abo nkuko tubisanga ku rubuga Kingi
Freedom murantunge ku rubuga Ejo Heza rutangaza vyinshi cyane babiriko biravugwa amakuru ya politike abagezwe ko ijya nino mwisi cyane cyane ku biba biriko biravugwa ngaha muri politike y'igihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru reka tubandanize ku bindi biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Urwego RSF muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 Burundi bwarateye intambwe mu gihe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru buriko burasubira inyuma ku isi. Kwigenekerezo ya mbere Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2026 Burundi buri mu kibanza c'119 ku bihugu 180 ku rutonde mpuzamakungu rw'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 rwasohowe ku wa kane n'ishiramwe mpuzamakungu Reporters sans frontières RSF. Igihugu c'u Burundi rero caduze ibanze bitandatu gereranije n'umwaka w'ibihumbi 2025 aho cari mu kibanza c'125. Naho hari iyo ntambwe ntoya mu Burundi baracafise ingorane zitandukanye zijanye n'ubwigenge bw'ibimenyesha amakuru n'umutekano w'abamenyesha amakuru. Reporters sans frontières ivuga cyane cyane ivyerekeye igisure ca politike gikurikirana mu butungane bamwe mu bakora mu binyamakuru hamwe n'amategeko abuza canke agabanya ibikorwa mu bihe bikomakomeye. Ariko rero iyo shiramwe rirabona ibimenyetso bimwe bimwe vy'iterambere mu bijanye n'icuka cyo kumenyesha amakuru harimo cyane cyane rekurwa y'abamenyesha amakuru bamwe bari bapfunzwe hamwe no gusubira gutangura kw'ibikorwa vy'ibimenyesha amakuru byari byarakozwe ko kuva ku bibazo vy'umwaka w'ibihumbi 2015 vyavuye ku kwiyamiriza kwitoza ko mukuru w'igihugu umuisiperi nkuru nziza ku kiringo ca gatatu cabonwa nk'igihonyanga amasezerano ya Arusha yatumye intambara ihagarara mu Burundi. Ayo masezerano agategeka kugabura ubutegetsi n'ibwirizwa shingiro ivyo bikaba byanegurwa na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira agateka kazina muntu. Ariko abamenyesha amakuru benshi baracanegura icuka kirangwa no kudakora inkuru zimwe zimwe hamwe n'ubukene burangwa mu bimenyesha amakuru vyigenga. Mu cegeranyo cayo cyasohowe ku munsi wa kane w'indwi iheze Reporters sans frontières ikavuga ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru buri mu kibazo gikomeye kuruta ibindi vyose mu myaka 25 iheze. Iryo shiramwe rishimika ku bihugu birenga igice vyakozwe ko isuzumwa ubu biri mu bihe vyitwa ko bikomeye canke bibi cyane mu bijanye no kumenyesha amakuru. Nkuko ibivuga abantu bari munsi y'igice kimwe kwijana ku isi baba mu gihugu bwisanzure bwo kumenyesha amakuru bufatwa nkuko ari bwiza ugereranije naho ababa 20% mu ntango z'imyaka y'ibihumbi 2000. Urwo rutonde kandi rurerekana ko ibintu biriko birasubira inyuma mu bihugu bimwe bimwe byari bisanzwe bifatwa nk'ivyitegerezo vya demokrasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu kibanza ca 64 ku isi mu gihe ibihugu vyinshi vy'Iburaya byasubiye inyuma kubera igisure ca politike gukoresha nabo butungane mu gukurikirana abamenyesha amakuru hamwe n'ingorane z'ubutunzi bw'ibimenyesha amakuru. Ku bwa Reporters sans frontières ivyago bibangamira ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru ntibikigarukira ku butegetsi bwo mu kazo gusa, ahubwo biriko biribonekeza no mu bihugu vya demokrasi bisanzwe abamenyesha amakuru bahura no gucafuza izina ukwiyongera kuko kutumvikana muri politike hamwe n'ababiyongera buri mwanya. Afrika rero ngiracari ku mukazo nkuko babitangaza. Muri Afrika Reporters sans frontières ikavuga ko ibintu biteye amakenga cyane. Iryo shiramwe rishimika ku ntwaro nyinshi zikoresha amategeko ajanye n'umutekano w'igihugu canke amabafatiye ku mbuga ngurukana bumenyi mu ntumbero yo kugabanya ubwisanzure no gukurikirana abamenyesha amakuru. Mu karere k'ibiyaga binini ibimenyesha amakuru bibandanya gukorera mu cuka kibi kirangwa no kutumvikana kwa politike n'umutekano muke. U Rwanda ruri mu bihugu bitifashe neza muri Afrika y'ubuseruko kuko ruri mu kibanza c'139 ku isi mu gihe Ethiopia iri ku mwanya w'148. Eritrea yo iguma ariyo iza inyuma ku isi yose mu bijanye n'ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru ku mwaka ugira gatatu wikurikiranya. Reporters sans frontières kavuga kandi ko ibintu biriko birunyuka mu bihugu vya Sahel aho ubutegetsi bwa gisirikare bwagaritse ibimenyesha amakuru bugafata abamenyesha amakuru ndetse bukababuza cyane kuronka amakuru. Ibihugu vyiza nabibi kurusha ibindi muri urwo rutonde. Norvège iracyari mu kibanza ca mbere ku isi ku mwaka ugira 10 cikurikiranya. Ubuholandi na Estonia birakurikira Norvège ya mbere mu rutonde rw'uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Eritrea ni izi nyuma igakurikirwa na Korea ya ruguru hamwe n'Ubushinwa.
urutonde mpuzamakungu kandi rw'ubwisanzure mu byo kumenyesha amakuru rurasohorwa buri mwaka n'ishirahamwe Reporters sans frontières hishimikijwe umutekano w'abamenyesha amakuru, politike, amategeko, ubwigenge mu butunzi bw'ibimenyesha amakuru ndetse naho ibimenyesha amakuru biba bikorera muri ico gihe. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo tuje cikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi babo bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politike agati y'akazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. No Mpuza TV rero Imana bahezagire amakuru yaciyo arabandanya.